nta muntu ashingira intaha ibyo atazi, nta muntu ashingira intaha ibyo atabwiwe neza. Icabona ibiranga icabona icambere giteza kuba kizi ukuri. Ukuri icabona ciza giteza kuba kizi ukuri. Uko kuri rero cyamenye ico cabona gutuma rero gishobora gushingira intaha ibyo kizi, kitadidinganya, kitisubirako, atakajagari. Ngo ejo nari naguzi ngo mugabo kandi ngo narindi yumvira ngo sanga hariho nibindi novuga. Eka oya siko bimera. Hajya passer bizoza arabizi. Les premières impressions sont les meilleures. Mu bucamanza wavuze bakavyandika dusubira kuvuga ngo ya. Rero birakwiye rero yuko umuntu agenda kubicabona yarigishijwe neza, agenda kubicabona adacacisha. Haleluya. Tuvuga ibikorwa bya Mpwemu Yera, tuvuga ibikorwa Yesu Kristo yakoze, tudacacisha. Uno munsi ngo byagenze gutyo, ari abantu twasenga hamwe, ubundi munsi bakaza ati Mpwemu Yera yaravuze ngo twese twambara ibitambara, abagore n'abakobwa ngo bambara ibitambara, turabibamo. Ubundi munsi ngo Roho Mtakatifu amebadilisha mambo. Ubu rero by'ibitambara biravuyemo, umuntu wese ngo nashatse ngo umukobwa umudamu agirwa n'umushatsi. Mana yo mwijuru. Sasa huyo Roho Mtakatifu anayebadilika mara kwa mara, huyu ni Roho Mtakatifu kweli. Muramba bari nakoresha igiswahili. Uyu Mpwemu Yera gumahindagurika niwe. Muvyo twigishijwe muri nta gacu ko guhindagurika kaba. Yesu ashime cyane. Rero kugira ngo umuntu amenye ukuri, amenye ivyo avuga, amenye ivyo ashingira intahe, arakwiye kuvyigishwa. Ariko jewe narabonye rero intamba mikomeye kugira ngo umuntu ntiyigishwe ngo amenye n'amanyama. Iyo umuntu atemera yuko akwiye kwigishwa ntashobora kumenya na gatoya. Twazubise umunyeshuri ahantu twiga, hanyuma rero umwigisha avuze agatashira urutoke hejuru ngo kuri ibyo uvuze ngo nagomba ndakunganira. Hanyuma rero umwigisha akamuti none unyungane witwarigana, none nawe nyine ntihabicakiriye bagomba yunganira. Bakabkana ugatwara mw'ishuri ya Bibiliya. Hanyuma ubundi munsi bigasura kandi bigashuha agatashira urutoke hejuru ati nibiki kandi wowe ugomba iki? Ngo nagomba ndakunganira. Ati narakwihanije ntunyunganira kuko nitwiganye. Kugira ngo rero umuntu yige atarigishwa gucishwa bugufi ngo yemere yuko yigishwa ni ngorane. Dusome Abafilipi hariya 2 ku murongo wa 5 kandi tugomba kunyarutsa kuko Imana nayo nyene ngo iburira abantu yihuta. Dusome 2 ku murongo wa 5 muri rya Sete Paulo yandikiye Abafilipi. Ego dusome bega mwahabonye njya kuri 5. Tugiye gusoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mugire wa mutima muri mwebwe wari hehe? Muri Kristo Yesu. Wari muri Kristo Yesu niko twamaze gusoma. Uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kugira gute? Kumirako. Ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abande. Uwo yarinde none? Aho. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, aca arinandaza. Agira gute? Yicisha bugufi, araganduka no gushitsa hehe? Rwa rupfu rusanzwe. Kandi urupfu rwa hehe? Urwo rupfu rwa rufise usigura. Hanyuma inyuma y'ivyo rero ngo nico catumye Imana igira gute? Imushira hejuru hasanzwe cyane, ikamuha rya zina rimeze gute? Mbe muri twebwe ngaho umuntu afise izina rirenga yandi ngaha ninde muri twebwe? Ninde umuntu afise izina ryiza gusumba yandi mazina?
imuha izina ngo rirengere ayandi mazina yose. Ibyo ngo bifashe ikirere kugira ngo amavi yose azagire gute? Ko mutishuraga yene, azagire gute? Azapfukame mu izina rya nde? Ayahehe? Ay'ibyo mu ijuru, mumbirize neza. N'ayahehe? N'ay'ibyo ku isi, n'ayahehe kandi? Mana yanje. Kandi ngo indimi zose zize zigire gute? Zature yuko Yesu Kristo ari inde? Ari Uhoraho. Ibyo ngo bihesha Imana Data wa twese iki? Twamaze gusenga Imana nihabwa icubahiro cyane. Kugira ngo dushingire intahe rya Kristo Yesu dukwiye kuba twarabyigishijwe. Kandi umwigishwa mwiza kugira ngo amenye ibyo umwigisha we amwigisha ategereza guca bugufi akemera yuko umwigisha hari ibyo yomubarira. None rero aya majambo dusomye tuyasomye muri iki gitabo ni kimwe mu vyete Paulo yagiye yandika aba bantu b'i Filipi, ahantu ni ku mugabane w'Uburaya, ahantu muri district ya Macedonia ni mu Bugiriki. Kandi aha hantu Paulo yagiye kuvuga ubutumwa mu rugendo rwe rugira kabiri rw'imvuga butumwa, uko ubwa mbere yatumbiye muri Aziya, agomba kandi kubandaniriza muri Aziya, mpwemu yera aramubutsa. Mu byo mwigishwa nabyo, mu byo bavuze ngo muze muvuge ko mpwemu yera ari umuriro, ariko kandi ngo muvuge ko ari umwigisha, ariko kandi mushire ko n'iki kivuga ngo mpwemu yera aramutsa. Mpwemu yera arashobora kukubutsa. Yego arashobora kukubutsa. Wari ufise ibishobisho, wari hagurukiye gukora ibintu kanaka, kakubwira ati wewe aho nturenge ngaho urakomereka. Mpwemu yera ni kwameza, twumvise ko ari umwigisha akomeye. Agira Paulo rero ati oya hindukira. Paulo ahindukira ku mugabane w'Uburaya rero, akanda ahantu i Filipi niho hantu yatanguye kuvuga ubutumwa ku mugabane w'Uburaya. Iri shengero ry'i Filipi ntiryari ishengero rifise igihagararo nk'ayandi mashengero yose tubona, nk'uko twavuga i Korinto, ngo tuvuge i Roma, tuvuge Bagalatiya n'abandi. Ryari ishengero by'ukuri aha muri iki gisagara cya Filipi, witwa Filipi wa kabiri, se wa Alexandre le Grand. Bize historia murabize, abize kaminuza babizi. Niwe yashoboye komeza iki gisagara. Ubwa mbere ni cyitwa gutyuko, cyitwa Credines, bisigura ngo petite fontaine. Hanyuma rero amaze kuganza muri ico gihe ciwe, kandi ahantu hari ubutunzi bw'ubutunzi bw'ubutare bw'inzahabu n'umujumbu, argent. Hanyuma rero ibyo bituma icyo gisagara gishobora gutera imbere, aragikomeza cyane. Ahantu rero by'ukuri nta masinagogi yari ahari. Iri shengero ntiryari rigise igihagararo nk'ayandi mashengero. Yandi yari afise ubwinshi, yari akomeye, ineffective, bari benshi, mugabo bo bari abantu bake. Nimwibuke yuko ngaha mu kinyejana ca mbere mu kuvuga ubutumwa bwiza bitari byoroshe. Erega n'ubu nimaze kuvuga ubutumwa biroroshe, birimo intambara, birimo ingorane, birimo ibibazo, ariko ko twegamiye uwanesheje, uwatanguje igikorwa ni Kristo Yesu. Nous sortirons vainqueurs. Haleluya. Tuzoshobora gushika ku ntego. Amen. Hanyuma rero abantu bake, ico gihe murazi ko hari uruhamo, abagabo barakarirwa n'uruhamo. Bamwe barapfuye, bandi barangazwa, bandi bakanyegera, ntibashobore guseruka ngo bashingire intahe Kristo Yesu. Hasigara bakeyi bashobora kurinda, mbere cyane benshi muri bo bari abantu b'abagore. Ntibari bafise n'ahantu bosengera. Ahantu basengera bagendera ahantu hafi y'uruzi. Iyo muri ko muragenda hariya mu gisagara cyangwa ku muhaca, cyane hariya ku ntahangwa, murabona abantu usanga bibere hariya mu ntahangwa, bamwe hariya bakorera ibikorwa by'ukuyora imisenyi n'amagravye, ariko kandi rero n'abandi hariya usanga ataco bafise. Akirirwayo n'agahinda, abisi ibyamubabaje,
hariya ambere ntawe ushobora kumenya ko hariho n'abantu. Niyo umuntu akwivye amafaranga akirukira nk'hariya bazomurondera barimbira ko ari abantu baba hariya mu ruzi. Aba bantu rero bagaca basengera abantu ku nkengera y'uruzi. Ari abantu bake harimo n'abagore. Ariko ntiyumve ngo naho bari bake bari bafise ibanga muri bo, bari bafise inyota yo gushingira intare Kristo, bari bafise inyota yo gushigikira igikorwa. Aba bantu rero babaye abantu bakomeye by'ukuri, naho bari bake mugabo kandi bari efficace, kuko niryo shengero ryonyene tubona ryashoboye gushigikira intumwa Paulo mu butumwa bwiza. Burya ndiko nasomera amajambo niyo numvise akajambo ijwi ryaje muri jewe ngo rivuga ngo la puissance de l'église ou bien la force de l'église ne réside pas forcément dans son effectif, mais plutôt dans son efficacité. Alléluia. Burya niwibaze ngo kugwirirana tukaba benshi ngo niko gukomera, ariko ubukomezi bwacu buri mu migenderanire dufitanye na databuja. Haleluya. Ugukomera kwacu buhagaze mu kwemera gutozwa indero, tukigishwa bagatwereka ingene bigenda. Eragira ibintu yemwe birahambaye bya Kristo. Abantu tutavyigishijwe neza vyotugora. Yarabonye undi muntu wacu mu Kamenge akavuga ngo yuzuye mpemu yera, afise isoko y'abantu atunze mu nzu, abo bavukana, abo yakuye hirya no hino. Noneho rero agacagendera n'umufundi yakora ibintu by'ibikamyo binini, bakamuha nk'amafaranga bamuhaye nk'imiliyoni 3. Agacaza ati haleluya, numvise mpemu yera ambwira yuko aya mafaranga yose noca yatanga yose, nkayatanga wikigira 10. None waronsa nga ngoya ngo navyo kumbaza ayo naro ngoya naronse yose nayo. Reka waronse 3 millions kigira 10,300,000. Ngoya ngo mpemu yera ngo numva ngobera kuyatanga yose 3 millions zose muyandike mu kigira 10. S'il vous plaît. DJ ntabyo noshobora. Niga none ko igihe warengiremo niwagiye gucingera uvuga yuko ugomba gutunga umuryango watego ngo Imana izobimenya. Eka izi miliyoni 2,700 ni kwawe, kamanza kazishira ku ruhande. Fata ya 300,000 rero niyo ngomba nandike. Lakini wewe hauna imani, akamengo singira ukwizera. Eka murumva ko ibintu bya mpemu yera biragoye, irashaka gucanga umuntu. Aho rero avuye ngaho umugore yacaza kazana ati none ko ambwira ko amafaranga yose yatanze ku rusengero mugomba tubeho gute? None wumva kwa mpemu yera atuma umugore n'abana barira, niwe ategeka umuntu gutanga ibintu byose hanyuma baca bamererwa nabi. Yatanze umugisha, aba umuntu yahezagiwe, natanga igateza gutanga ibisi muhira navyo bitahi muhira. Ibintu bya mpemu yera biragoye. Aba bantu rero bi Filipi bari buzuye mpemu yera, bari mu rukundo rudasanzwe, ariko rero harari ingorane. Nimwibaze ngo kuzura mpemu yera bisigura kumara ingorane zose, ahubwo mbere umuntu aba atanguye guhangana nazo. Uyu mpemu yera dufasha guhangana n'ibibazo. Aba bantu rero bi Filipi rero mu rukundo rwabo bari bafise, bakarungikira Paulo ivyambazo, bakamurungikira imiti bimufasha, bakamurungikira bakamugaburira kugira ngo bamushigikire mu gikorwa. Urukundo rwabo ruragwira, aba bantu bakomeye mu kwizera. Ariko gatoyi umwasi Satani cyaraseruka, atangura rero kubagabura imigwi. Ibi bya mpemu yera bagenzi tutabigiyemo neza ngaha abadayimoni bo tugabura. Yego kabisa. Bamwe bakitwa buzuye mpemu yera, abandi bakitwa abo hagati bakazuyazi bafise bikeyi, abandi nabo bakitwa yuko eka nihovyo ataca barimo. Yego. Ibitwara bibonye aho ubona umuntu aba yabonye ibintu bike. Abantu buzuye mpemu yera bakavuga ati none je narabibonye, je naravyiboneye. Kandi ibi byarakweze n'abandi barasohoka mishengera aho twari turi. Twaragira amasengesho y'imisi 2, imisi 3, tukagira n'indwi yose. Hanyuma rero umwarimu akaza akatubwira ati mugabo yamara ko mwaraye ku rusengero, aba ni mwijoro
reka kuvuza urwamo ni muririmbe bukebuke musengere ahanye ati none yo ati uyu n'umunyamubiri gusa uyu umunyamubiri kandi undi munsi baratuyoye bakaba kandi twarakubiswe kandi abadukubiswe bamwe bati Imana urakoze ko wavuze yuko nibadukubita bakudura reka ntibaduhoye Kristo baduhoye kutumva none ni Kristo adugiye gutera urwamo none se sabwe aba bantu rero haduka gucanamo hagati yabo haza ibice bawe amakuru ayamenya kuko hari amaze kwadukamo ibice hagati muri bo noneho rero kugira ngo yongere kandi kubunga abasubize hamwe aca muri aka karorero gakomeye kingende Kristo nawe yemeye kwicisha bugufi. Haleluya. Ndakwipfurije guca bugufi. Sema amen. Kandi urafise byinshi byo tuma winantaza biriho. Biriho umuntu aravye position abahagazemwo arashobora kuronka byinshi byo tuma yinantaza akishira hejuru. Turi kw'ishuri imwe ya Gitega ari umuhungu yari mwaka uheza ya icyo gihe icyo gihe umuntu yaje imanite y'abaragakomeye kuko yaheza bamurondera atari umwe muza kurondera abantu kera barabarondera babarondeza akazi. Hanyuma rero abonye ko agiye guheza yari umuntu akomeye kandi afite amateori akomeye y'abafilosofe menshi. Hanyuma rero iyo aje gusengera muri groupe aho turi kwaba rugira ngo aronke ibya kritika gusa agahengera mu ijoro rero agatagura kuvuga ngo kugenda aravye ngo haje ngo uwo mukozi w'Imana ngo yari yambaye ikoti ngo iheruka amazi nko kuri mwezi gisaha batangura kutubwira ngo kabijya bintu ngo yabikuye hehe oyiziki mugabo kama Imana uyu muntu yamari karaducobogoza yishimira ibyo bintu yiza ayo mateori yiwe undi munsi wa mutangaza. Hanyuma n'ibyatevye tugenda gusenga mu Magarama baduhaye sorti agaca ansaba yuko tujana ngo tugenda ndavuga Imana no musi niwo kwiyerekana. Hari umutamakazi ari mu batanguranye n'abakozi b'Imana bahise Gitega kuvuga ubutumwa yari umutamakazi akuze rero yinjira agenda aravuga mu ndimi ariko arinjira mu rusengero wamenga gusama amarasoro hari abantu usanga bagendera ku marasoro kubera bari muri mbwebuye akagendera nepa. Hanyuma rero umutamakazi hanyuma rero ubutumwa buvuze rero umuriro wururutse atangura kuvuga ururimi avuga mu Congereza Congereza nyaco ka British Cockney aravuga icyo Congereza wa muntu twatwicaranye hafi aramwitegereza nyamukecuru ati ko mbona umengo ntari birato yambaye arekera kivuga aravuga mu nyuma agacasobanura mu Kirundi yagiye kurangiza wa mugabo umwosori wamurenze ibiseru bigira yajyamye n'inda hasi ku cyukuru ndamugira bamutazira mbata mbata niyo kikabata sigaho twasohotse ambwira ati yewe yereka umukozi w'Imana bwabo nibiragoye iyo umuntu yishimira birashobora kubaho yego kandi amaho mubaye biri ibyo mushobora kwishimira ariko kandi uyu Paulo mu kubigisha bagira rero ati nimwige mu karero keza k'umwami wacu Yesu Kristo avuga ati nimugire muri mwege wa mutima entre vous les sentiments qui sont dans Christ Jésus. Alléluia. Ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ngo afise umutima mwiza cyane ngo afise umutima mubi. Mbega bibaza ko baba bawuravye nyene umeze baraba ibikorwa byiwe akora siko none ingene ari umuntu ameze neza umuntu w'umunyamahoro. Nariko ndavugana nijoro n'umuntu akorera muri Senegal mu Kristo wacu akorera muri Senegal arambwira ati igihugu ca Senegal barigishije abantu gose ati c'est un peuple vraiment hospitalier
abantu bakira abantu neza, bemera umuntu wese ko ati amasaha yo gusenga ageze, umuntu wese baramwemerera ahantu hari naho ari mu biro yuko ashobora gusenga, ati no mwibarabara, ati ikiri gitangaje rero bakubonye mwibarabara uvise ibintu bikuremereye, ati barafata bakabikwikorera bakabitwara. Yambara ikintu gikomeye, ati n'imiduga irara mwibarabara, nta muntu ashobora kwibara televiziyo, nta muntu ashobora gukora ku muduga, ati abantu barabigishije gose. Urumva rero uko abantu bigishijwe niko babaho. Aha rero Paulo abwira rero abantu b'i Filipi kugira ngo bongere kandi kuja hamwe. Ega mutabaye umwe, umuntu wese akagomba kuzana ivyo wiwe, umuntu wese akagomba kuvuga ivyo yiyumvamo gusa, ubumwe bugatakara, inkome zica zibura. Naha rero abahamagarira rero kuri ikintu gikomeye, abahamagarira ngo bagire umutima muri bo ngo wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima none wari umeze gute? Mbega Kristo yari ameze gute? Niko burero yatanze ngaha, ati uyu naho yarasanze ari muri position yo kwitwa Imana. Mbega Yesu yari Imana? Mbega n'ubu aracyari Imana? Azokwama ari Imana? Aha, umiriza, yemera gufata ishusho y'umugurano, yagira ishusho y'umuntu. Ari umuntu by'ukuri, umubwiye yuko areka icubahiro ciwemwo ago no kubipfa mwobipfa. Madame gwanje igihe twagira mariage yakorera i Bubanza, hanyuma rero ngiye kumuramutsa, hanyuma rero imodoka ingeze jana nashika, haza abantu b'amakinga amashasha bakaza bagomba guca ku bantu. Tuti nkiba abantu nyango bagwaye bagabo ntababisa, ndabaza umuntu none aba bantu bagaye, ati mbega wumvise ikintu bavuze haki? Hari umuntu w'umutamakazi bagomba kugonga, uyo muntu agacaza akavuga ati ngo mbisa, ataje no kugonga kakuri hakagemeri ku muceri, kuko umuceri weze hariya iwabo umugore wa mbere ndayahundwa atagira amagorwa, bacazana umugore wa kabiri, wa gatatu, uwa kane, bivanye nuko umwimbu wabonetse, bakazoza bakarya uwo mwimbu haji uheze, umwe wese agatatungwa nayo yameze. Urumva rero umuceri weze ni kigwamana gikomeye gitera abantu amanyama, acavuga ati no kugonga kakuri hakagemeri ku muceri, ariko byukuri akagemeri ku muceri kogura umuntu. Urumva ko ari ikintu giteye ubwoba. Kwiyemera rero kwishira hejuru, ubiriza ababwira ati kugira ngo mushobore kuba umwe, mubandanye kugira inkomezi mu gikorwa, ni mwigane Kristo. Umuntu wese ntaharure position arimwo, ntaharure ibyo ashoboye, ntaharure ngo jewe ndiki, ariko yicishe bugufi. Haleluya. Yesu Kristo rero ngo aricisha bugufi, yambara ishusho y'umuntu, mbere ishusho y'umugurano, esclave, umuntu atagira droit n'imwe, aremera aricisha bugufi. Haleluya, amen. Hanyuma rero ngo uko kwicisha bugufi kwiyo karugira ngo aducungure, tuvuge tuti amen. Hanyuma rero ngo inyuma yo kwicisha bugufi mwabonye ibyakurikiye rero, ngo Imana ngo ikimushira hehe hejuru. Abantu bose baragomba kuba bo hejuru, abantu bose baragomba kuba abanyacubahiro. Rero muri mwege ngari umuntu agomba kuba inkengeko, sabwe? Hari umuntu agomba kuzorangiza amashuri agatari inkengeko? Eka mbega muragomba yuko mworangiza ishuri mukaba bubahwa? Muragomba ko murangiza amashuri babajije bahejeje ngo mbega mwararonse akazi? Muragomba ko murangiza amashuri mukagira akazi keza? Nijo mwifuza mwese, mukambara ikoti nziza, imvutano nziza, mukagendera mu nduga mwiza. Imana ibahezagire mwifuza ibintu byiza cyane. Ariko rero umviriza, kugira ngo bishikire uteza kumanza gucishwa ahantu. Abo bahejeje ngabo batangura kubacira umugani.
iyo umuntu ahejeje ishuri ikintu cya mbere aca atakaza umuntu wese yahora amuha ikintu. Uhejeje ishuri umengo uwo munsi arayaronse amahera aduze. N'uwahora aguha na 2 cyangwa 5 ntasubira kuguha ngo warahejeje. Guheza bisigwa ngo kuronka amafaranga. Wumva ubizi ugomba gushigwa hejuru, ugomba yuko uronka iteka, ugomba yuko uhagarara neza muri iki gikorwa. Haleluya. Umanze wemere wicishe bugufi, na Kristo nawe yaremeye aricisha bugufi. Kudaca bugufi n'amagorwa akomeye. Umuntu adaca bugufi iyikurikira no guteterezwa kandi ahagaragaye. Ariko Yesu Kristo we aravyemera aricisha bugufi, yambara ishusho y'umugurano, aremera pozisiyo yiwe arayireka. Yari gushobora twabwiwe ngo yari gukoresha ubundi buryo, ariko ngo aricisha bugufi. Ndabipfurije mwese kuri uyu mugoroba Imana ibahe guca bugufi. Iyo umuntu ari muri mpwemu yera ataza kurangwa no guca bugufi. Ikindi gihe twari ko turasengera deliberation, bavuze ko musengera abakozi abigisha. Aho hantu twiga muri lycée pédagogique y'imwe ya hariho ibara ryari muri cour intérieure, agashapere bari baduhaye ko azana aba methodiste, bagaca baduha ahantu dusengera. Tuvuga ati tugende gusenga rero ko bagiye bagomba baje muri deliberation, Imana ize kwiyerekana. Timugabo dusenge mu bwenge. Yewe dusenge mu bwenge kugira ngo bigende neza. Turagenda tugezeyo rero turaririmba, hagera mu mwanya wo gusenga. Dutangiye gusenga tugasenga mugabo bakagomba kuduza ijyo oya eka cinya gatoya. Ijyo dusengera nibanga rikomeye. Uwo aravuga toya yakutuzimiriza mpemu yera. Acaraduka ngo Mana yo mwijuru. Ntitwabimenya yuko aba professeur juste bari bageza aho hafi nye kuri niveau ya iyo chapelle nyaho twari turi. Ko hariyo n'aba professeur bagomba kwigira sura ivu, bagatema abana. Yewe kayewe nja kumuhamika ngo reka mvuge. Bash yaravuze turakabona. Uwo mwaka amagorwa yabaye kubakizwa. Yewe beba ngo nugutema nari natinye kukivuga mbwa ko turi muri miliya y'abanyeshuri gutema baravyumva. Uwo mwaka yeme nta na deliberation bapfa bashaka kumukizwa ati uyo kwada kwija amakonzi ubika urabona ngo twe twigira sori badutuka ati turaye ko iyo Mana yawe iza kuba delibera gaha bace bavansa do class. Ewe amagorwa twabonye kandi bijyanye byatubaye ko kabisa. Kudaca bugufi nawe wabuzuye mpemu yera ngo wemere urongogwe n'amagorwa. Twaragiye ahandi hantu gusengera mu muhana tafiye kuraba mwene data mugabo yaravise umuhungu wiwe azira bakizwa kobi. Hanyuma rero tugira ati bantu b'Imana basavye muri busenga muze kugumya mwemu kuko ngaha hantu uyu muhungu wanje arimo ibitero bikomeye. Ariko kandi ibyo bitero byiwe ga wisengeye mu ibanga nta nduru zabaho. Turagenda turasenga dusenze umwe muri twege ngoya ngo batuboshe mina wa muntu ati yawe babagesera baje kugira bya bintu ngahagaye. Uwasigaye ngahatirutse imigere yari yaho tugeze ngahariya tutanguye gutororoka ratembwa we watugize ibiki ngo yanumvise bo numvise ngo ngobekwa ngo byari ko birabira. Ariko naho byo birabagenzi bibire n'ubwenge burimwo twicishe bugufi. Hari umuntu yuzuye mpemu yera avuga ati nta muntu yomba itegeko, nta muntu yombwira ngo gira gutya oya kuko jewe nuzuye mpemu yera umenga ashoboye byose. Paulo yarabagira ati rero mwicishe bugufi nkuko na Kristo yicishije bugufi. Inyuma yo kwicisha bugufi Imana ngo imushira hejuru cyane. Haleluya. Imuhizina. Haleluya. Abantu bagenda bicishije bugufi Imana izobashira hejuru.
kandi hawo kwigira buke buke uzoshika. Wo kwigira buke buke mwijuru tuzohurirayo. Imana iguhezagire cyane. Ndakwipfurije kwicisha bugufi. Hari umuntu usanga ari inantaje bigasanga yumva kumengo ni gihangange gikomeye. Ariko igihangange ni Kristo wenyine. Sema amen. Umva imuhizina riruta yandi mazina yose. Kandi ngo agira autorite kubiri mwijuru, kubiri kwisi, kubiri na hehe ikuzimu. Burya abanaho bagira influence muri nosi baganza ku kantu gatoya ahantu gatoya. Bongo kwe ntibashobora none ninde ngaha ashobora kuganza ibyo mwijuru akaganza ibyo kwisa akaganza n'ibyo kuzimu. Ni Kristo wenyine. Amina. Ariko byamanje guca hehe mu guca bugufi. Wewe yateye akararo keza. Nimba mugomba kuzoba abantu b'Imana bashingina bavuga ibya Kristo mukamamaza ubutumwa bwiza abantu bakihana bagahindukirira Kristo. Tumanze twige guca bugufi. Guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo. Haleluya. Kandi nyuma yo guca bugufi hariho gushigwa hejuru. L'humilité précède la gloire. Abantu bose babaye abakomeye muri Bibiliya murasoma bamanje guca ahantu. Erega ntuce ku mababi. Reka kuguruka. Genda buke buke. Gigwa inama. Haleluya. Hanyuma nyuma yo gucishwa bugufi hazoba gushigwa hejuru. Yesu nahaga icyubahiro cyane. Ariko kandi ngo yari yemeye arapfa n'urupfu. Sinari kuvuga byose no biheza. Umwanya ni mutoyi. Ugo rupfu yapfuye abambwa ku musaraba. Musomera mu gitabo cyo gusura mu byagezwe 24:23 murasoma amajambo nkayo n'Abagalatiya 3:13. Murabona ugo rupfu yapfuye. Rwari urupfu rwapfa abantu biswe ngo ibivume. Umuntu amanitse ku giti amanitse ku giti yabacitse ikivume mu gihugu. Nico gituma batuza kumumanura byihuta bakamuhamba kugira ngo umuvumo rubandanye kuba mu gihugu. Yaba ari umuntu bita umuntu indésirable dans la société akwiye gukugwa byihutirwa. Muri ibyo yavuze ngo urupfu n'umuvumo byari mu gikombe cya urupfu n'umuvumo byari mu gikombe canje wa rumigisha gishingo chawa muru razi imigisha mugishingo chawa muru razi. Nta mugisha ushobora kubona utaramanza gucishwa ahantu ho gucisha bugufi. Ndakwifurije guca bugufi. Amen. Uti Yesu unshoboze. Muri ibyo yavuze ngo mbega ntiwamye uri n'amanyama. Ega ari muragira amanyama mu mbwemu. Kagira amanyama kabisa. Ego. Inyuma yo guca bugufi yahawe izina risumba yandi mazina yose. Niba mugomba kuba abakomeye muri isi imwe. Niba mugomba yuko bizomenyekana ko muri abakozi b'Imana. Niba mugomba kugwana n'icyaha mukakinesha. Manza wemera uti Yesu ndaciye bugufi. Sema amen. Kandi guca bugufi biva kutugora. Burya hajya nta muntu yaciye bugufi yabaye inkengeko. Gwara abantu bagiye bari ku rugendo baca bahurira ahantu inzira yaca hejuru imanga. Ino ari manga ibubamfu n'iburyo. Hanyuma rumwe akamubwira ati ba mugabo ndaragushikira kumbura urambisa hakirikara. Nawe ati none wewe kuri kuramanuka ubona ahantu tuhabisikanya gute? None nawe raba ukuntu wombisa ati umbiriza urabona uko meze. Bana nk'umuntu ameze nk'uko iwanje. Ibiro 143 uvise nk'ibiro 25 none wonze birabigakunda.
nawe ndokwirirwa ndagukora ko gusa jewe nci iruhande y'iwawe ututemba kuko ucomva umengo ni ikintu kinyiganza bongo kweli siko none ariko kandi ngenda kubwira uwo muntu w'ibiro bikengere yabigenjeje nibi biro byanje nta ngorane binteye ugi eka nta ngorane ugira ngo biratuma ngira amanyama oya hari ahantu nagiye gukorera bakambwira ko bipfuza kuvyibuha cyane basabira kuvyibuha baca baravyibuha muragomba kuvyibuha namwe umva bose ko baciye bayoga abantu barakunda kuvyibuha sawa Yesu abibahe mu vyibuhe hanyuma rero wa muntu ngo agacara abatubora uruntu je ndabona ko bigoye aca arafata ngo araryama yubika inda wa muntu ariko aramanuka n'amanyama menshi aca mucako ugira ngo yamuhonyore kangahe simwe canke kabiri amuhonyeye ajabukira nka hari n'abataraguruka ati naho mbabaye turarokotse twese atregiyo ndahagumana wari gutemba sema amen. Umuntu yicisha bugufi ni nyinshi mu gikorwa. Umuntu yicisha bugufi no wikimazi mu gikorwa. Haleluya! Mani guhe guca bugufi. Bantu benshi baratakaza ivyo Imana yabasezeraniye kubera iki? Kudaca bugufi. Sinosoma byose murabiheze usomye hariho nundi yaciye bugufi kandi yaravise amasezerano akomeye. Ndazi ko muvise amasezerano menshi. Hari ivyo Imana yabasezeraniye, hari ivyo mwemu yababariye, hari ivyo mwayaze n'Imana mu masengesho, hari ivyo Imana yababariye mugitangura gukizwa, abandi yarabibabariye mu myaka mumaze, hari amasezerano menshi mufise. Rokitaya ariko kugira ngo muyashikire amanyama n'amazahere, amanyamaheri wewe urashaka gutuma amasezerano atagushika ko kwera ubyakunaniye guca bugufi. Yosefu namye nsoma ni mwasoma mu itanguriro ariko arabwira bene wabo yuko inzozi ya Rose ati we twe tuzokunamira wewe. Yarabonye yuko imikama y'ingano yawo yabonye yose ijyama hasi uyuka guma wemye. Hanyuma rero aranuma mu nyuma rota izindi nzozi azirotorera se na bene wa agaca babwira ibintu bikomeye ko yabonye ukwezi n'izuba n'inyenyeri zimwunamira. Se wiwe ngo acaramukankamira ati we aho ugomba kuvuga yuko ega muri tradition abantu aho babaye muri iki ntaho byakabonetse yuko umuntu yunamira umwana yavyaye. Naragiye ahantu hamwe turi kumwe n'umuntu w'umukozi w'Imana yari umupastori mugabo se we nawe yari umwarimu. Erega tugeze aho batangura gutanga amakaze bamanje kumusaba imbabazi mutanga urazi ko uyu muhungu wawe ari pastor nawe ukaburi mwarimu kwera urutonde rero wihangane niwe dutangura guha kaze. Ati nta kundi mukobona ko yaravise agashavu gakomeye cyane kubona baza gutangura ku muhungu wiwe kandi ari muhungu nawe ari se wiwe. Ati nta kundi ko ariko twabisanze ariko myata buko babisanze niwe yagomba ko ari we batangura guhakaza. Aturabona bagenzi Yosefu nawe yaravise ayo masezerano yose ariko yarize ikintu cyitwa guca bugufi. Se baramukankamira ati izo ni inzozi kuzana aho turi. Mwumvise nimwasoma hajya narindiriye ngo ndabe ko Yosefu yavuze ati kubyase kandi ari Imana yabivuze ari muracanaga amahembe bagabo. Waje Imana yaravuze ariko naho yavuze di kumba urugende bukebuke kandi aho ugenda bukebuke woshika. Yego amasezerano Imana yagusezeraniye wo kwiga guca bugufi ugatozwa indero bakakwereka ingene utambuka ingene usubira aho ni woshika amahoro. Mugabo kubera amanyama ati okay oya je Imana yaravuze yavuze Yosefu aricisha bugufi mbere ikindi ngengo bagiye kuragira ahantu kure
abasangayo agiye kubaraba, hanyuma bamubonye ati Karosi nguri yaraje. Ewe kugira ngo umuntu ashikire amasezerano si ikintu coroshe, birasaba kwicisha bugufi. Kandi aga naho mvuze bikeye mwemuyera naguhishurira, guca bugufi birakenewe. Umuntu yemerewe yuko azoba umukuru, agaca afatwa akambugwa impuzu agatererwa mu kinogo c'amazi cahozemwo amazi, bariko barahazana ingene bomwica. Hanyuma batoya basi ko bari abadandaza b'Imidiyani baje tumudandaze, bagaca bamudandaza, agaca bamudandaza kuja kubagira abadandaza intama ntutseho, agaca twako bamugejeje mu gihugu iwabo nabo nyene ega ntibamubaga, yari umuntu. Bagaca bamudandaza mu rugo kwa Potifari, ngo agere mu rugo kwa Potifari. Mugabo ndakunda Yesu, mu guca bugufi araza arakanyuzamwo bukebuke, hari igihe ahindura ibihe gatoyi. Ageze mu rugo kwa Potifari hoho yaragize ikiganza ciza, ibintu bigenda neza, bamugira umukuru, basi abaragaciye. Ro transition dushobora guca modoyi. Imana niyemera ko tugenda imisozi duhondobereye igacisha amakano gatoyi. Mugabo kandi murabona ibyaciye byaduka ku mugore wa Potifari. Sibyo mu hariya mu buroko muri prison, birashoboka yuko umuntu aba amasezerano y'Imana agacishwa mu bihe bitoroshe. Enda wige guca bugufi. Haleluya. Yavuze nibesha, yasezeranya nibesha, amasezerano iguvise ko izoyashitsa yose. Mugabo ni winantaza, ntuzobona uko bizogenda na gatoya. Yamaze guca bugufi gushikana hariya mu ibohero, Imana ntiyamuhevye, imusangayo aremera ubwo buzima bwo kuba mugasha. Ati none gamana vyuku ibi ni bime twavugana, murazi ngene vyagenze. Inyuma yo guca bugufi hari ugushigwa hejuru. Amina. Ndakwifurije guca bugufi. Mbega ntiwabona n'amanyama nk'aba muririmbye nkuko yavuze. Ninde yumva mu mutima tijewe byo kuri ndumva ariko nkeneye gucishwa bugufi. Reka narangije, tugiye gusenga Imana, dusabe hano umukozi Imana abasengera. Wewe waciye bugufiya, ukihanganira umusaraba, ukihanganira ibintu byose, kuko wari ufite intumbero yo kuducungura. Aba bapfukamye imbere yawe Mana, imbabazi zawe nizibabeko, ikigongwe cyawe nikibabeko, mu byo bavuze, mu byo biyumviriye, mu manyama, mu kwinantaza. Mwami ndasabye bigace bituma bakora nabi. Amaraso ya Kristo nabe kuri babeze ico ry'ibyaha ryose. Urakoze Mana kubababariye, urakoze kubejeje. Mwama habapfukamye hano mwizina ryaye, waremeye ngo ukuje ko ntuzomuhinda na gatoya. Imbabazi zawe nizibabeko, kandi mwamucubaha ubushobozi bubabashisha guhagarara badasubiye gutsindwa n'ubugunge bw'umwanzi. Urakoze ko imbabazi zawe ziri kuri bo, natwe turabasengeye kandi twizera ko byumvise kandi ubahariye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.